nuko bakunzi b'ibiganiro byacu bakunzi bacu ikiganiro Story of Life no musi rero twamaze gushika kwa bwereyeho Goreti hamwe umukenyezi wa Hicu Burundi Emmanuel. Nkuko nababwiye mu ntango tukiza n'umuvyeyi yagize ikibazo cyo gusinzikara amaguru n'amaboko. Ese byagenze gute kugira ngo arinde ameruko kose? Mbega byabaye ryari? Byabaye mu gihe nyabaki? Hari habaye iki? Ese yarabivukanye canke nawe yabibonye akuze? Ese n'ikindi kibazo cyamushikiye? Ivyo byose tugiye kuvyumva muri kino kiganiro twagiraniye nawe. Reka nongere kandi musabe inshuti mukunde uriko dukurikirana ko ushishikara kudukurikirana, nongera kandi ndakwibutsa ko kuri micro uri kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera turi kumwe na Joachim. Iyi ni Blue TV. Reka noneho ntakurandiye rimwe na rimwe duhite twinjira mu kiganiro cyacu nyezina. Gereyeho Goreti ntarindi namutama ni Hicu Burundi Emmanuel ekome. Nuko rero Hicu Burundi Emmanuel, reka duhere kwa mutama. Haraheze imyaka ingahe muba ahanga? Oya turahamaze nk'imyaka 2. Imyaka 2. Mbere yuko ushingirana n'umufasoni wawe ubwa mbere mwari mubahe? Aho twaba hariya mugweza kwa Kibuye. Mugweza kwa Kibuye. Noneho rero n'umunsi turi ku nkuru y'ubuzima bwanyu. Mbere yuko muza hano iyo mugweza mu Kibuye mwari mubayeho gute? Twacubayeho nabi gose kandi n'agapasha twatubayeho twari dusembereye. Yego. Uno umufasoni wawe wa mbere cyangwa? Uyu niwe mufasoni wanje wa mbere. Mwabyaranye abana bangahe? Twabyaranye abana 8. Noneho bose baracariho? Oya, bane barapfuye hasigaye 5. Oya, hapfuye 3. 3 barapfuye hasigaye 5. Yego. 8. Yego. None se abo bose bari bagize amahirwe yo kujya ku ishuri muri abo 5 basigaye? Abo 5 basigaye, abo 5 basigaye harimo 2 biga. N'ubundi yaciye aheba ageze mu wa 5. Yego. None banganangana gute rero? Muri abo 5 ufise banganangana gute? Ubu barakuze si batumwa ageze mu wa 4, ubundi mu w'indwi. Yego. Ngo nawe yahevye ubageze mu angana gute? Yarakuze ari ngaho mu nzu n'inkumi gose. Yego. Noneho rero muri ubwo buzima mwari mubayeho gute? Ubwo buzima bwo mugweza. Muri ubwo buzima bwo mugweza twari tubayeho nabi, twari dusembereye nyine kuri data buja nyine yari yaduhaye ako gaparasera twabako. Yego. Noneho reka twigarukire ku nkuru y'umuvyeyi wacu. Uyu muvyeyi wacu muza guhura yaraameze gute? Uyu muvyeyi, uyu mufasoni wanje tugihura yarakomeye, yarakomeye neza, ikiracu yarambara nk'abandi. Ariko urabona ubwo bumuga bwamusikiye aho tumariye kubyaranira. Niho ubwo bumuga bwashiye bumusikira. None yaravyaye kangahe butangura kumufata? Aho bwatangura kumufata yaravyaye 2. Yego. Bicabiza gute? Bicabiza uko nyene, acatangwa arabyimba amaguru, arahisira ku mubiri, umubiri uragenda arahera. Naho kugira ameruko ni Imana by'ukuri nkeka iyo bayamungeye iminsi. Yego. Umuntu twahebuye gose. Arahishira gose, twari dukanze ku baganga hehe birananirana. Ni kuri Prince zatwarasice hose birananirana. Naho kugira ameruko n'abantu nyine babagira neza nyine nkuko kwanyu babazungu nibo bagiye baramufufa haza baza baragira gute bamugurira ibinini bagira gute. Kugira rero ho mufufa haza akazi ko oye n'uyu mubiri mubona nukubera nyine abo bazungu nyine bari bamuhaye ako 2 kugira azaragenda kugira baze baramuvura. Baramuha n'ibinini akaza bifatira muhira, agahera nk'amezi 2, akagenda kuri Prince bakongera bakamusubiramwo bakamuha ibinini. Barigije mbere baramuke bani kuntu n'inyama barayijana. Turabe aho barigeze baramukeba ni ku maboko n'imiti yo ntubona iyi miti yose yaravuye iyi barigeze kumukeba n'inyuma barayizana barayipima kugira none urabona gushika ngusabe ugumize hejuru none urabona gushika n'uno munsi urabona umugenzi ko yamugaye nta mucamwa yegera ntagenda ahantu hakure
ntagenda ahantu hakure amanutse nkikuva ngaha gushika mu ruziba aragwara agapfa rwose ntaba agikura n'ikirenge hasi kandi ntunzwe no gusaidiya gusaidiya niko kumutunze namanza kudodoza impanga kugira abana baronke urabona naje ndi umutama sinisoboye ntaronse akaraka ngo nture nk'iyo bido ntituronka co turya oya dutunzwe n'ibisombe gusa bitagira kunyu naha tubaye turasembereye n'umuntu yongeye kuduha akabanza twubatseko n'aka gaparasirasaki wacu aha nguma nja ndamukorera yego kugira Imana tubayeho nabi gose none umaze guhiruka muri ubwo buzima bwose bw'ubugwayi bw'uyu mufasoni wawe abaganga se bakubwiye ko ari iyihe ngwara arwaye ingwara arwaye reka twebwe ingwara arwaye batubwiye ati niyo ngwara nyene iteye iyo ya zona nyene igenda irabaragura umuntu ku mubiri agira ibintu by'ibibarabara ngo niyo ngwara nyene ya zona nyene yamubaraguye yego ngaho rero reka tugaruke iwawe umaze kubona ko umufasoni wawe yagwaye ingwara aracika amano we wavyifashemwo gute muri ico gihe muri ico gihe navyifashemwo neza narirukanje ku baganga ndaraba ukuntu uwo mufufa haza kugira ndabe ingene Imana nyine yo iramwongera iminsi kugira yoba arabaho yego nakomeje niruka mw'isoko ya Bujumbura nikorera utuzigo aho bampaye 5 aho bampaye 100 aho bampaye 2 ngoma nza nutwo kuja tuja turajya n'abana nubu kugera nubu ni muri bire sinkigenda ngo nje gufata utuzigo naje ubumuga bwaranteye nkomeza nirukanga ahanini wacu niho nkomeza nirukanga nje uturaka two kurima two kubagara ndose humpa ntuzeye akazi ko kuvoma nkamuvomera ndose nk'ikiyede nkagikora tukabona kubaho n'abana noneho wavuze ko yatanguye kumugara amaze kuvyara abana 2 ko watubwiye yuko yahavuye avyara abana 8 yego ni kuvuga nyuma y'abo bana 2 yahavuye avyara abandi bana 5 ico gihe rero byari bimeze gute kumva ko yakomeje kuvyara kandi amaze kubura ico gihe yari yaronsa agahengwe amano ntiyari bwacike oya amano ntiyari bwacike byari gusa ibintu by'ibibarago wahiye nka kujya ku muntu yahiye nyumva yigeye umucangwa noneho arasakamererwa nabi gose noneho rero gutangura gucika amano kugira hari indamere ku byatanguye amaze kuvyara abana bangaye cyatanguye amaze kuvyara abo bose 8 oya yari bwabavyari oya yarageze ku mwana wa mbere yego noneho wavuze ko yatanguye kugwara kwibona ko iyo ngwara yo guhishira shishagurika nk'uwahiye amaze kuvyara abana 2 yego noneho ubu rero turabona ko amano yaciye yavuye ko kugira aya mano turinde tuyabona no munsi yaraciye yaravuye ko yaramaze kugera mu mbyaro zingana yaramaze kugera mu mbyaro zine niho byaca bimukomerera gose n'amana agaca agenda inzara zirasokoka aramererwa nabi naha twabirukanje rurakama reka dusabe agorora amaguru turebe nakuri mbere kwanza aho yaramugaye bikomeye gose aha ni hamwe nyene aho umuntu yaciye mw'isengero umuntu yari yagiye Neko. noneho rero abigeze ko utambuka rero katugaruke nonaha uno munsi ubuzima rero bwo kumenyera buno bugwayi bwawe gutambuka rero bikugendekera gute iyo uri kuratambuka reka ndagenda nkumva mbabara urumva agenda arasitira umva harahagenda gushika nkajya agaca abanza akicara
ni nk'iminota 10 yose kubera igahera ubukene noneho twama ndadodoza yego hageze gufungura afungura gute afata ikiyiko agaca afatisha intuze n'ibi bifunifunire by'amaboko akaja aratorarya naho nyene ari nk'ubwo bugari abana barinda kumubegera yego bakakangaburira bakamubegera bakagira utuntu tudutoretore akaja aratoza ikiyiko abona gufungura naho nyene nagiye kugusaidiya none ubu rero muharura ko ari nk'imyaka ingahe iheze agwaye buno bugoro n'imyaka myinshi gose kuva kuri bagaza honyene niho yatangura gufatwa ubuzima bwose bwo gukatirwa utuntu kandi nguma nza gusaidiya ndodoza impangu zose aho Bujumbura abanzi hose ntaho naza kudodoza mu Kinindo ndadodoza ku Musaga nkadodoza aha hose mu Kanyosa ngo nsegerereza ngenda ndacumbagira wavuye no ukagera hariya mu none ukwiba ukwiba n'icyaha na hariya mu mafaze hose arasikayo kubera abana akagenda arasaba yego kugira ndonke uduhuzu wewe urabona hariya mu mafaze hariya hejuru ya Tanganyika kuyogoza kiriya gisagara cyose urabona ko ari kinini gose yego ese iyo ugiye gusegereza ni iki babasha kuguha bampa uduhuzu nkazanira abana bakambara bakampa akaro k'ibiharage bakampa akaro twa tugori nkarya canke akaro k'akazumbu nkaba mfunguye mu bana none se iyo uramutse ubironseho ubishikana gute ngaho mbeka ngenda nzugubira mpanye n'umwana w'umutima agaca yikorera akatonyandaranira ngaca ntumakoye umutama agaca dusikana ngaha ego nibwo buzima mbayeho nabi kandi n'aka gahuzu n'agafasitswa n'abagera neza aho mu gisagara niyo bakampaye yego gute rero wiyumva kuri ubwo burwayi ni gute wiyumva reka niyumva uko nyene mugabo igikuru no kuza ndafata imiti nkaronka utwo mfungura nta kundi yego ubu rero urafata imiti rero imiti ayikure imiti nahora nza kuyifata ni hariya i Bujumbura muri Firiyame none ubu msigaye ngenda rimwe mu mwaka kubera ubukene n'akabisi none se iyo miti wahora umuyigura amafaranga canke niyo baguha ku buntu niyo bari baranyanditse barampima niyo bampa ku buntu amahera yakura kuko amahera barabona ko atakono yarondera atakono yagirane nuko rupfu nanyanzo kanyene yo munda imuramuke araribwa nta n'utuntu naduke yashobora kurya oya umubiri ucuhera gose ukagenda yego je nibaza ngira biva kugufungura nabi none ubu kutagenda kandi kudasubira kuja gutora imiti ni kubera iki kubera kutagisubira gutora imiti kubera ubukene n'amaguru urabona nk'ubu byarabaye nabi nk'ubu nosubiyeyo nkazana n'urukaratasi igihe mwagarutse nkarubereka aho rero niho mwaciye mumenya ingwara y'iwanze ico ni kirundi cumvikana ni ukuvuga rero ubu urupapuro bahora bakuvurira ko ruri hariya nyene muri Firiyame yego niyo ruri usivye aho muri Firiyame wagiye kwivuriza nta bandi bagira neza bigeze bagushikako nta nimba nyene bwo gusegerereza yego nibwo buntunze nibwo nta n'umugira neza n'umwe abaho nta n'umwe ni ubuzima bwo gusegerereza yaragize ngo amuzanire ngo yamuronkeye ngo abagira neza babakoreye ngo baba hariya mu Kinindo araza baramufotora nk'uko nyine ngo agiye ngo kwereka ngo nyabagira neza ngo barabika ikintu bomufasha twararindiriye kagaruka turabura Imana niyo nkuru no gusenga ibyo byose nta na kimwe Imana niyo nkuru niyo ibikora noneho rero twege dusimira Imana yego muvyeyi hariho abariko baradukurikira ese nk'ubu haramutse habonetse nk'umuntu yogufasha kubwa urumva yogufasha iki habonetse nk'umuntu yogufasha urumva yogufasha iki reka yomfasha yomfasha utwo nifasitse nyene
nk'utwo bongaburira bakamfasa, nk'utwo kurya, utwambaro, kandi barabona akazu mbayemwo, barabona ndara hasi, nta gasuka mfise, nta gatenge mfise, nta gasahani mfise, n'utwo kurya ndya nkeka ndira ku kagete nta kundi. ngira murahabona ingene hameze. Barahabona yego. Dufise kandi dufise urabona kubaho ndi nabi n'ubukene bubi, nta gatahe mfise, ntaki. Mfise urya mwana wanje araha afise ubukene bubi, kandi urabona aheruka kwibaruka utwana tubiri, nanye nafise ubuzima bubi, nta buzima bwiza afise. Yego. none se abo bari ku ishuri bo bica bigenda gute bari Oya basikira baguko nyene bagaca barambarara, babonye bagatemagura utwo tunyoni twaho iryo sombe bagaca bateka. naho nye turirya ritagira kuntu Bagaca nta barambarara. Urumva n'ubuzima bugoye, Imana niyo nkuru nta kundi, byose Imana izobikora. tubesejweho n'Imana no gusenga. no gusenga. yego reka ndangize mbashimira rero Yego, Imana ihezagirwa. umufasoni nawe nyina wacu Yego, Imana ikugirire neza, reka nizere ko abariko baradukurikirana yego, bamaze kumva igisabo canyu, yego, bamaze kumva icifuzo kiri mu mitima yanyu. yego, Imana Reka ihezagirwe. nongere nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro cacu. Yego. Nongere kandi nko kwibutsa nshuti mukunzi wawe dukurikirana, nawe wese wariko uradukurikirana, ko turaba ino video gusa ngo hama urengane ataco ukoze. Nizere yuko ufise umutima w'ikigongo n'umutima wo gufasha, kandi nizere yuko Yesu yaguhezagiye muri ivyo bike yaguhezagiye, reka nawe ubashe kubihezagiza uno muryango. Reka nongere ndagusabe yuko hari ico wokora kugira ngo uyu muryango dutabare abarundi bene wacu, dutabare n'abandi benshi bameze nk'abo bagiye batandukanye. Inshuti mukundwa, reka nongere nkwibutse, nizere ko jewe uranzi kandi uramenyereye ku biganiro nk'ibi, ariko nanjye ndashaka kukumenya, ndashaka no kukubona hari ico wakoze kubw'uyu muryango, hari ico wakoze kubw'aba bantu babiri, si babiri gusa, ni nk'umuryango wose. Ndangize kwifuriza amahirwe n'umugisha. Reka nongere kandi nkwibutse wowe wese ufise umutima wo kugira ico ukoze kubw'uyu muryango, ko bicisha kuri izo nimero ubona zigenda zinyibagirika aho hasi. Nongera nkwibutsa ko kuri mikro wari kubona Felix Abonimana, nyuma ya kamera twari kumwe na Joachim. Iyi ni Bulu TV. Umwami Yesu abampera umugisha, mwarahezagiwe cyane. Imana ihezagirwe. Amen. Yeah.